Mandanye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti bakunze muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo. Kuri mikro ni kumwe na Joy Diane Ninahazwe ngiye kwashikiriza amakuru turafitiye muno munsi tukahera kuyagezwe hirya nino kwisi na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Kenya na Tanzania byarateye imikono ku masezerano yo kubaka umuringoti uzotwara umwuka wa gaze hagati y'ibisagara vya Mombasa muri Kenya na Dar es Salaam muri Tanzania. Ayo masezerano yasinywe ejo ku munsi wa kabiri aho perezida mushasha wa Tanzania yagendeye ubwa mbere Kenya inyuma y'urupfu rw'uwo yasubiriye John Pombe Magufuli. Inyuma y'umubonano bagiranye mu mwiherero mu kiringo c'amasaha arenga 3, Perezida wa Kenya Uhuru Kenyatta yavuze ko ibyo bihugu bibiri byiteguye gukomeza imigenderanire yavyo yacumbagiye mu myaka 5 John Paul Magufuli yamaze ku butegetsi. Ivyo bihugu byumvikanye kandi ko abategetsi bo mu gisata c'amagara y'abantu bagiye kuza barakorera hamwe ku bibazo bya COVID-19 cyane cyane kukorohereza uruja n'uruza rw'abantu n'ibidandazwa hagati y'ivyo bihugu. Amashirahamwe aharanira agateka ka muntu muri Kenya ariko arasaba ico gihugu kwisubirako ku mugambi waco wo kugara ikambi zibiri zihaye indaro impunzi zirenga 400. Kenya yavuze ko izokugara ikambi ya Kakuma na Dadaabe mu mwaka uza. Impunzi ziba muri ayo makambi zigizwe hanini n'Abanyesomaliya hamwe n'abo muri Sudani y'ubumanuko, zikaba zizeye ko mu gihe ibiganiro vyobandanya izo kambi zitokugarwa. Abategetsi ba Kenya bavuga ko izo kambi zibangamiye umutekano w'igihugu kandi zitwara n'ubutunzi bwacu. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR hamwe na leta ya Kenya bari mu biganiro byo kugumiza izo kambi zuguruye, ariko umunyamabanga wa leta ya Kenya Fred Matiang'i yavuze ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa kane ko Kenya igihagaze hahandi kwizo mpunzi zibwirizwa gutahuka mu bihugu zavuyemo. Muri Afrika kandi amashuri mato mato n'ayisumbuye muri Sudani y'umanuko yarongeye kugurura ku munsi wa mbere inyuma y'umwaka urenga yugawe mu kwirinda ikwirakwira rya COVID-19, ariko umushikiranganje w'indero Aout Dieng yaragabishije ko leta itazotinya gusubira kugara ayo mashuri mu gihe abigisha n'abanyeshuri batazokubahiriza ingingo zirimwo bara udufukamunwa. Sudani y'umanuko imaze kubura abantu 115 bamaze guhitanwa na COVID-19 mu barenga 10,600 bamaze kwandura uwo mugera gushika ubu. Muyavugwa mu yandi makungu, leta z'ubumwe za Amerika imaze kuvana muri Afghanistan hagati ya 2 na 6 kwijana by'ibikoresho byayo. Igisirikare ca Amerika kivuga ko ibikoresho bingana 1,300 byatwawe gusamburwa, kandi ikibanza kimwe cyo mu ntara yo mu manuko ya Helmand cyahawe abasirikare ba Afghanistan. Abategetsi mu gisirikare ca Amerika ariko barashikirije ubwoba ko leta ya Afghanistan ishobora kuzogwa mu byara by'abatalibani Amerika ikuyeyo akarenge. Abashikiranganje b'imigenderanire b'ibihugu bikize kuruta ibindi kw'isi bihurikiye mu mugwi wa G7 biri mu nama i Londres mu Bwongereza muri iyi ndwi. Ibiri kw'isonga ry'ivyo bariko barihweza n'ihindagurika ry'ibihe Uburusiya hamwe n'Ubushinwa. Ni inama ya mbere bakoze amaso mu yandi inyuma y'imyaka 2 bidashoboka kubera ikiza ca COVID-19. Umushikiranganje wa Amerika w'imigenderanire n'ayandi makungu Anthony Blinken ku munsi wa mbere yari yamirije ingendo y'Uburusiya yo kurungika abasirikare babwo ku rubibe na Ukraine. Blinken yaribukije ko Perezida Biden yavuze ko Uburusiya buhisemo kwitwaza igikenye ku bindi bihugu Amerika izogira ico ikoze, ariko avuga ko Amerika yifuza imigenderanire myiza n'ico gihugu hamwe n'Ubushinwa bwama buriko burahungabanya demokarasi mu bindi bihugu. Aloyize Bigirimana urakoze kuri aya makuru yose waduteguriye ukaweje kudushikiriza. Haya n'ayandi nibutsa abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashaka kongera kuyasanga kuri wezi 3 akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com.
ndabashimire ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranirana kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya Bose. Ingingo nkuru z'igice ca kabiri cano makuru agiye gushemikira kuyagezweho mu karere k'ibiyaga bigari. President Burundi Evariste Ndayishimiye ahamagarira urwaruka rutandukanye rw'abarundi gukunda igihugu cabo. Ukaza wumva umunyepolitiki araje ngo uyo umugambi wawutoreye iki ngo ko batakazi baguhaye kugira uje umugambi ugiye kurondera akazi ngo iyo leta ikumariye iki itaguhaye akazi atari ivyo dusambura ico gihugu tugiturire gishe cyose nta mutima uba ufise mu ijambo ri. Uyu ni President Burundi Evariste Ndayishimiye aha harejo kuwa kabiri ku murwa mukuru wa politike Igitega. Mu Rwanda naho sentare nkuru ya gisirikare ejo yaratanguye kuburanisha abantu 37 bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi. Aya makuru yose turayarambura mu kanyisase mube hagufi y'amaradiyo yanyu. Kuri mikro ni Diane Nininahazo. Nongere ndabahe ikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika makuru mu karere k'ibiyaga bigari turahere mu Burundi aho umukuru w'igihugu ejo kwa kabiri yiriwe arigisha gukunda igihugu rwaruka rwo ku murwa mukuru Igitega. President Evariste Ndayishimiye yahamagariye urwaruka kwama rwavuze neza igihugu cabo mu makungu, yongera kandi yemeza kuzunguruka intara zose atanga bene izo nyigisho. Ibindi reka tubaze mumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru. Igikorwa cyo gukarihiriza ubwenge rwaruka umukuru w'igihugu amenyesha ko agifata nko gutera amatuta y'imboga n'amashugwe azokwama ivyamwa bituma igihugu gisa neza. Abanyagitega ku mugwa mukuru wa politike kuri uyu wa kabiri nibo bari baramukiwe. Perezida Evariste Ndayishimiye ahamagarira abari muri ico gikorwa citwa moralisation ko bokunda igihugu kurusha bakuru babo canke abavyeyi babo. Ubaye igihanganye hejeje secondaire leta igacuvuga ati umwana tumufasone azoteza imbere igihugu, leta igaciye kubita buruse gacuja kwiga mu Bufaransa cyangwa muri Amerika. Uhejeje umwana w'incabwenge abafaransa bacabwa ngo mbe mu Burundi ngo umudogiteri ahembwa ngahe? Nta n'amadolari 500 ahembwa, igumira hasi twe tuzokwihera amadolari 5,000 ngo ego ndarosa aho nzohembwa menshi. Wibagiye wa mutahe wose bakurihira uciye uja kuvura ubutigeze ashiramo umutahe na gatoyi kuko gusa kubwengwa guhemba menshi. Mbwira utanihe n'umumercenary ubucangira iyo babaruzi igihugu cari cyo wogurishije itongo ku munyamahanga ugaca umuhanda titre de propriété umukongomani cyane umunyamerika leta ivuze guci barabara umunyamerika kibanza mu amahera muko muri cisha muri ritongo ryanje ngo ifaranga ry'u Burundi ntirigira agaciro. Urwaruka rurenga 2,000 nibwo gwitavye ubwo butumire, harimo urukiri mu mashure, ugwarangije amashure, ugwikorera, ururi mu migambwe itandukanye canke ubwo ataho gwegamiye. Perezida Ndayishimiye aruhamagarira kugarukana ubwenge ku gihe kugira ngo rukure amaboko mu mpuzu, wijukira ibikorwa vy'iterambere no kutagaya akazi aho guhendwa n'abanyepolitike. Ukaza wumva umunyepolitiki araje ngo uyo umugambi wawutoreye iki ngo ko batakazi baguhaye kugira uje umugambi ugiye kurondera akazi ngo iyo leta ikumariye iki itaguhaye akazi atari ivyo dusambura ico gihugu tugiturire gishe cyose nta mutima uba ufise mu ijambo ri. Je naratangaye umwigisha azi uko numwigisha yo kwigisha umwana w'umurundi yabaye umwigisha uza yigisha umwana wo kwanaka no kwanaka no mwigisha point bamubwiye genda wigishe icendajuru ngo sinjaro nikure mugabo kubwiye genda ukore muri ambassade Moscow hagenda uriruka niho hagufi uturaye umwaka w'ibigori bizokwimbuka kugwiza kabiri kuko kare base kubiri bago nta soko bafise none worondera isoko y'igicuruzwa utagira ngurumva ngo no kubatse hotel ngo none ngo cenda biravye ngo nta baturiste bahari none ubwo babanze bategera aho barara. Ico bikoze Evariste Ndayishimiye aravunira kagohe nabo babibaza ko bazoronka akazi muri leta kugira ngo banyonana amatungo y'igihugu. Avuga ko ibisaka by'abasuma vyahiye. Nanu heza kwiba leta ugacuva ngo leta igufashe. Ari umuntu yigeze kunterereza ngo uranterera ngo nanje ndiko ndibunganya ngo ndiko ngira akabutike ngo hamwe ngo imbere yiwanje. Niko ragira akabutike ngo ego none ngo ubona no baho gute. Umunsi umwe ndahaca nsanga ariko yibakamwe barabara vye.
ariko urashobora kubahuka ngo ndaguterere kugira ngo urenge amategeko, jewe nguterere amabati ku kintu kizosamburwa ejo ngo nabonye hari ikibanza none ni kwawe. Nk'abajya rero ugiye ukavuga ngo ibarabara risubire aho ryari riri ngo banzonye ndamimiza, ari umusuma aramukubita. Bizana wa muganga avuga ngo mutanyogeye umushahara simvura, hanyuma abantu bagaca bapfa. None uzohembwa yukuye hehe? Ngo mpembwa make sisubira kubavura. Wibagiye nayo make uhembwa kware makori n'amatagisi ava mu bene gihugu nyene, none baca bakongera bari mu kaburi. Inyigisho nk'izo zari zimaze no gutangwa mu ntara ya Ngozi kugwaruka, zatanguwe n'uwo yasubiriye nyakwigendera Petero Nkurunziza, zihabwa abakozi bo mu bisata bitandukanye by'igihugu, abasirikare, abapolisi, imvukira zo mu ntara n'abandi. Aho zibera hose zibera mu mwiherero ntangere, nta n'uba yemerewe kwinjira ni telefone canke icuma gifata amasanamu. Abategura izo nyigisho basigura ko ari mu ntumbero yo kwirinda ibibasamaza. Yamara inzego z'umutekano zivuga ko ari uburyo bwo kurindira umutekano inzego ziba zitavye bene izo nyigisho. Ceklaveni nkuru Kigali kubwijwe ry'Amerika. Yagezeho mu gisata c'ubutungane mu Rwanda hejo kwa kabiri, sentare nkuru ya gisirikare yaratanguye kuburanisha umurwi w'abarwanyi 37 bagirizwa gushaka guhirika ubutegetsi. Abo barimo abaregwa ko bari mu murwi wa RUD urunana nabo mu mutwe wa P5, bose bagirizwa ko mu 2019 bisha abasivile 14 bo mu majaruguru y'u Rwanda. Mugenzi wacu Eric Bagira ubusa twamurungitse ejo mu rukiko. Umushinjacyaha wa gisirikare niwe wafashe umwanya munini afite ijambo asobanura uko abarwanyi bafashwe n'uburyo avuga ko bakoze ibyaha bakurikiranyeho. Hafi ya bose umushinjacyaha arabarega ibyaha 8 avuga ko bakoze mu bihe bitandukanye. Avuga ko 29 baregwa bavuye mu mutwe wa P5 urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda boherejwe na General Faustin Kayumba Nyamwasa ngo bajye mu bitero byo mu majyaruguru y'u Rwanda byahitanye bamwe bigakomeretsa abandi. Ubushinjacyaha bugabanya mu matsinda 2, irya mbere ry'abantu 7 rirangajwe imbere na Selemani Kabayija ryo muri Rudurunana, ni mu gihe abandi basigaye 30 barimo Serija Emmanuel Ngirinshuti bivuga ko yatorotse ubutabera ryo ryavuye mu mutwe wa P5. Umushinjacyaha avuga ko bose bari bafite umugambi muremure wo guhirika ubutegetsi buriho mu Rwanda. Ukurikije uko bagiye bihuza bakomotse mu mashyaka atandukanye, ubutabera bubarega ko ihuriro MRCD rya Paul Rusesabagina bashinze umutwe wa gisirikare wa FLN uregwa kugaba ibitero ku Rwanda. Ubushinjacyaha busobanura ko bagiye bava mu bihugu bitandukanye birimo Uganda, Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda na Malawi. Baregwa ko batorezwaga mu misozi ya Minembwe ya Kivu y'Epfo, ibikorwa bihuzwa na General Faustin Kayumba Nyamwasa. Kuri iyi nshuro hongeye kumvikana ibihugu bituranye by'u Rwanda bishyirwa mu majwi ko byafashaga aba barwanyi. Ku isonga igihugu cya Uganda ngo nicyo cyahaga ingufu umutwe wa Rudurunana wakoreraga mu majyaruguru y'u Rwanda mu mugambi wo guhungabanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Uganda Bwana Philemon Mateke yongeye kugarukwaho, ndetse n'ubutasi bw'igisirikare cya Uganda CMI. Nicyo kimwe n'igihugu cy'u Burundi, bamwe mu basirikare bakuru bavuzwe ko bafashaga aba barwanyi mu kubona ibyangombwa by'inzira no kubacumbikira babigisha uko bazajya mu mitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Kubireba General Kayumba aregwa ko yoherereje aba barwanyi 12,000 by'amadolari y'abanyamerika angana na miliyoni 12 mu mafaranga y'u Rwanda, bakayagezwaho na Ben Rutabana ayabikurije kuri Western Union mu Burundi. Iri tsinda riregwa ko ryatozwaga na Meja Habibu Mudasiru we warangije kuburana yemera ibyaha, muri indi tsinda kanabihanirwa. Abari mu rukiko baregwa ko mu ntangiriro z'ukwezi kwa 10/2019 babifashijwemo n'igihugu cya Uganda bagabye igitero mu karere ka Musanze mu mirenge ya Kinigi na Musanze, bahica abasivili 14 bakomeretsa abandi 15 baranasahura. Mu itsinda ryose riregwa harimo abanyamahanga bagera ku 10, muri abo harimo abarundi 8 n'umunya-Uganda umwe. Uwo nawe ni Ibrahim Rubega, yabaye mu nyeshyamba za NRM muri Uganda zagejeje Perezida Museveni wa Uganda ku butegetsi, inkotanyi zitangije urugamba rwo kubohora u Rwanda nabwo arazirwanirira, ubakaregwa ko yari muri Rudurunana. Benshi mu baregwa ariko n'abanyarwanda babaga mu bindi bihugu, kuko nko mu Burundi ubushinjacyaha buvuga ko haturutse abagera kuri 13. Byabaye ngombwa ko umucamanza ukuriye inteko iburanisha abaza buri umwe ku cyo avuga ku byaha aregwa, ahereye ku itsinda ry'abantu 7 bivuga ko binjiye mu mutwe wa Rudurunana bavuye muri Uganda. Hafi ya bose bemera ko bakoze ibyaha byo kureba umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo, bagahakana ibyaha byo kugirana umubano na leta y'amahanga bahagamijwe gushoza intambara ku Rwanda no gukora cyangwa kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Hagati aho urubanza rurakomeje. Ijwi ry'Amerika,
i Kigali. Reka tugume mu Rwanda aho umuryango Ibuka urikiyemo abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 n'abarokokeye mu Bisesero batangaza ko bababajwe cyane n'imyitwarire y'ubutungane bw'Ubufaransa. Ni nyuma yaho kuwa mbere buhagaritse gukurikirana abasirikare bakekwa ko uruhara muri jenoside yo mu 1994. Inkuru ya mugenzi wacu Assumpta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda. Guhera mu mwaka wa 2005 umuryango Ibuka uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi na bamwe mu barokokeye mu Bisesero batanze ikirego bagaragaza ko abasirikare bari muri operation Turquoise bamaze iminsi 3 badatabara ibihumbi by'abatutsi bari bahungiye mu Bisesero bakabashumuriza intera hamwe ngo zibice. Eric Nzabihimana umwe mu barokokeye mu Bisesero ndetse akaba ari mu bareze abo basirikare b'Abafaransa yabwiye Ijwi rya Amerika ko atewe intimba nuko ibyo abo basirikare bakoze batazabiryozwa. Rero nanjye wabonanye n'Abafaransa baza bwa mbere mu Bisesero ku itariki 27. Nababwiraga ko turimo twicwa kandi nasomye numvise ku maradiyo mpuzamahanga ko ikibagenza ari uguhagarika ubwicanyi buri kubera mu Rwanda, bakaba bari kuducaho nta kintu batumariye. Turabahendahenda baratunanira basubirayo. Icyo tubarega rero ni iki: iyo baza kudutabara kuri 27 cyangwa se bagasubiraho bakitegura bakaza kuri 28, hari abantu bari kurokoka bapfuye muri icyo gihe. Ariko twapfushije abantu barenga ibihumbi nka 5-6 gutyo muri iyo minsi 3. Urundi ruhare tubashinja ni ugukingira ikibaba bakoraga jenoside no kubareka bagatambuka kuri bariyeri kandi bazi ko bagiye kwica. Nzabihimana atangaza ko mu Bisesero hari abatutsi bahahungiye bagera ku 60 bari baturutse hirya no hino mu duce tuhegereye, ubu bakaba babarura abasaga 2,000 barokotse. Kuri we ndetse na bagenzi be barokotse bemeza ko batakizeye ubutabera bw'Abafaransa. Nagahinda ku ruhande rumwe, ariko ku rundi ruhande ntabwo byantunguye. Niba muri iriya raporo ya Dicresse uvuga ko habayeho uruhare ruriya Cabrante na zariya vocabulaire zindi bakoresheje kandi barangiza ngo nta complicité, urumva nta butabera buri mu Bufaransa, ni politike gusira aho ngaho kurengera inzego zabo, naho iby'ubutabera byo ntabyo. Umuryango uharanira inyungu z'abacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi Ibuka ugaragaza ko utishimiye umwanzuro w'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa, ariko ukavuga ko udacitse intege. Mu kiganiro wagiranye n'Ijwi rya Amerika, umunyamabanga nshingwabikorwa wa Ibuka Ishakiye Naftali yavuze ko bazakomeza guharanira ko abishwe babona ubutabera bukwiye. Buriya bushinjacyaha icyo bwabuze ni ubushake bwo gukurikirana bariya basirikari, ntabwo ari ibimenyetso, kuko iyo ugiye kureba ntabwo bigeze bashyira umwete mu gushaka ibimenyetso, kandi mu by'ukuri birahari, byaba ibiri muri raporo ya Dicresse, hari ibimenyetso bifatika ziriya ngabo zagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi zagombaga kuba zikurikiranwa. Igikomeye haba ku warokotse jenoside n'undi wese umushyigikira muri iyi nzira y'ubutabera ni kudacika intege, tugakomeza tukazamura ijwi, tukagaragaza ibintu byirengagijwe, igihe kiragera ukuri kugatsinda, ubutabera bugatangwa. Uyu mwanzuro w'ubushinjacyaha bw'Ubufaransa ufashwe nyuma ya raporo Dicresse yakozwe ku busabe bwa Perezida Emmanuel Macron igaragaza ko Ubufaransa bwagize uruhare rutagereranywa mu bikorwa byagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi. Gusa raporo yirinda kuvuga ko habayeho ubufatanyacyaha. Nyuma ya raporo y'Abafaransa ndetse na raporo yakozwe ku busabe bwa guverinoma y'u Rwanda, zombi zigaragaza uruhare rw'Ubufaransa mu mateka yagejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi. Mu mwaka wa 2005 nibwo ubushinjacyaha bw'Ubufaransa bwatangiye iperereza ku birego bwari bumaze kugezwaho by'uko abasirikare b'Ubufaransa bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi. Nubwo ubushinjacyaha bw'i Paris bwafashe umwanzuro wo kudakomeza gukurikirana abasirikare b'Abafaransa bashinjwa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, umwanzuro wa nyuma uzafatwa n'abacamanza bakuriye urwego rw'ubugenzacyaha. Abarokotse ubwicanyi bwabereye mu Bisesero ari na hamwe mu hari operation Turquoise bo bavuga ko nibasabwa kugira ubundi buhamya batanga batazajijinganya nubwo batakizera ubutabera. Leta y'u Rwanda nta kiratangaza kuri uwo mwanzuro. Assumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali. Assumpta Kaboyi urakoze. Tukiri ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, President wa Republika ya Demokarasi ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi ejo kwa kabiri yarashizeho abategetsi ba gisirikare mu ntara za Kivu na Ituri mu buseruko bw'igihugu, ni mu ntumbero yo kugerageza gutorera inyishu ibibazo by'umutekano bimaze imyaka bigeramiye ako karere. Kuri mikro y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Ali Asanka Darius Arigoma
abanyagihugu batandukanye baravuga ico bagona kuri iyo ngingo ya President Tshisekedi. Duhere kuri Jonathan Kombi atuye i Goma mu murwa mukuru w'intara ya Kivu ya ruguru. Aravuga ko icyemezo cya perezida ari igisubizo, ariko arasaba ko abasirikare n'abapolisi bubaha abasivile n'uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Mbere y'uko perezida afata uwo mwanzuro agombaga guhindura byinshi muri serivisi zose z'umutekano nka polisi n'ingabo. Naho ngaho hari ikibazo. Ntekereza ko gutanga ubutegetsi ku basirikare ni ukongera ibibazo ku bindi mu burenganzira bw'ikiremwa muntu, imibereho myiza y'abaturage n'ibindi. Hari n'amaradiyo, amateleviziyo n'ibindi bikoresho by'amakuru bitazaba bikora neza kubera gutinya. Ahubwo ikibazo kinini cyari cyo guhindura abayobozi b'ingabo bamaze kumara imyaka myinshi muri utu duce, bakohereza ahantu nka Beni cyangwa Ituri abasirikare basha baturikiye mu zindi ntara. Abandi nka Lucien Ndamuso akomoka i Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo utuye i Bunia muri Ituri, we avuga ko nta kimubabaje kubera ko ibyo nabyo byakemura ikibazo cy'amoko, bitewe n'uko mu myaka irenga 15 n'ubwoko bumwe nibwo butegeka intara, nabyo byafasha mu gukemura ikibazo cy'amahoro. Ko cyemezo cyo gutanga ubutegetsi ku basirikare ndagishyigikiye cyane. Ayandi moko ntabwo yabifataga neza kugira ngo habeho bamwe bonyine bategeka. Ntabwo tuzi ahaturukira intambara muri Kivu, niyo mpamvu dusaba ko umujenerali bakohereza yaba Ituri yaba Kivu ya ruguru atazaba uvukiye ino, ave Ikasai n'ahandi nta kibazo, ariko nakomokire mu mpande z'izi ntara. Imirwano muri Kivu nta yindi mpamvu igira, sibyo ko ari amoko ashaka ko nayo ategeka yandi, bikaba byongera ku mutekano muke. Ibeni naho hamwe mu turere twatumye perezida afata icyo cyemezo, ibintu biri kugenda ku buryo busanzwe. Gusa societe civile itumenyesha ko abaturage bafite ubwoba bitewe n'uko batabimenyereye. Kizito Binhangi uhagarariye societe civile aragira abaturage inama. Bitewe n'uko tutaragira itegeko risha rivugira uko ubwo butegetsi bwa gisirikare buzajya bukorana n'abaturage, buri muntu wese ari kubireba uko abishaka. Societe civile turashyigikiye cyane icyo cyemezo cyafashwe na perezida wa repubulika, n'ibindi byari byo byose byadufasha kurangiza burundu ikibazo cya ADF. Niba ariko perezida yabonye yabirangiza natwe tukabona amahoro, tubya abanyekongo batuye mu burasirazuba nabo bamushigikire, tumenya yuko byazana amahoro hose muri Kongo, cyane cyane Ituri no muri Kivu ya ruguru. Irucuru n'ahandi ahegereye naho n'ibyishimo, aho naho akazi kari gukorwa neza, bakaba barindira abo bategetsi. Abaturage baravuga ko bari bubimenyere kandi bakaba bashigikira perezida wa repubulika. Bamusaba ikintu kimwe rukumbi, ko akora uko ashoboye kose amahoro agaruke mu burasirazuba bw'igihugu nk'uko yabisezeye igihe cyo kwiyamamaza. Rusha ukomokera muri ako gace niho watugejejeho iyo nkuru. Mu mateka hafi ya Kongo, ubu ni ubwa kabiri abayobozi b'igihugu bafata icyemezo cyo kwegurira abasirikare ubuyobozi bw'intara mu rwego rwo kureba ko byakemura ikibazo cy'umutekano muke. Ubwa mbere byari muri 1996 igihe umutwe w'abarwanyi wa AFDL ya Laurent Désiré Kabila yarwanaga n'ingabo z'uwahoze ari perezida Mobutu Sese Seko. Icyo gihe yashinze abajenerali ubuyobozi bw'intara ya Kivu ya ruguru n'iy'Epfo. Ubu perezida Tshisekedi nawe afashe iki cyemezo, ariko abanyekongo benshi basa nk'abatabimenyereye. Ali Asanka Darius, Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubandanirize ku kiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Amerika muri kahise no muri kubu. Ni kiganiro dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi. Mwaramutse neza. Ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa 5 mu 1988, Musenyeri Eugene Antonio Marino yabaye archiepiscopi wa mbere na mbere w'umwirabura muri Kiliziya Gatolika ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari muntu ki? Nibyo turebera hamwe muri make cyane. Ikaze mu kiganiro Amerikana.
nk'uko tubikesha urubuga Catholic _hierarchy.org rwegereye Kiliziya Gatolika n'ikigo ntaramakuru mpuzamahanga Gatolika APIC mu magambo magufi y'igifaransa, Eugene Antonio Marino yavutse ku itariki ya 29 y'ukwezi kwa gatanu 1934 muri leta ya Mississippi, imwe mu zarimo ivanguramoko rikomeye cyane ku birabura mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Eugene Antonio Marino yahawe ubupadiri mu 1962 ubwo yari afite imyaka 28 y'amavuko. Yari mu muryango w'abayozefiti. Yabaye episkopi mu 1974 ubwo yahise aba igisonga cya archiepiskopi wa Washington DC, umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahamaze amezi 2 gusa ahita aba umushumba wa diocese ya Walla Walla muri leta ya Oregon mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yayiyoboye imyaka 14 kugera abaye archiepiskopi wa Atlanta muri leta ya Georgia mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yimitswe kuri uyu mwanya wa archiepiskopi ya Atlanta ku itariki ya 5 y'ukwa gatanu 1988, bityo rero ababaye archiepiskopi wa mbere na mbere w'umwirabura muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yeguye amaze imyaka 2 gusa kuri iyi ntebe bitewe n'urukundo yari afitanye n'umugore. Yari afite imyaka 56 y'amavuko. Amaze kwegura yagiye kuba mu icumbi ry'abakuze muri leta ya New York mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko rero ntiyicaye gusa. Yabanje kuba umoniye w'ababikira bo mu muryango witwa Sisters of Mercy kugera mu 1995.